reka nongere ndabakore munoke mwese kora ngaha abahonyora ko monyore ko mwese aho ni fresh reka ndababwire ko ndabakunda cyane gose ndababwire ati mwiriwe amahoro mwese mumeze neza twe tumeze neza muri entertainment twumva turi amahoro cyane gose dufite na muraro murano ko no musi twaze tumeze neza ko akavura agaheruka kugwa ngaha mu Burundi no musire dufite umutumire adasanzwe uwo mutumire nawe akaba ari umwigeme mubona w'ifresher w'iswaga akaba asanzwe ari umukozi w'Imana afite akanyenye keza mu abasore mwe ariko ntimumva ari mwiza mu cyumuga muhababuka ndabazi je bifite abantu baraba benshi bagomba nomero oya nta muntu ndagoha nawe uragene murabe muhira urabona reka rero tumusabe yidondore kuri microphone muri kumwe na Yakini kuri kamera muri kumwe na Kirisi cameraman no munsi rero tukaba dufite umutumire wacu nko twababwiye akaba ari umwigeme ashaka kwivuga akazi nawe nyine ubwiwe reka tugusabe mwademoiselle widondore abari kwa dukurikirana bose ubabwira akazina kawe ubabwire ncakozanye ngaha nyimba waje kwiba baguha igiti nyimba oya nabwo naje kwiba okay amazina yanje nitwa niyo kwizera Genevieve nkabasanzwe ndumukozi w'Imana nkora indirimbo za gospel nkavuga nivuga butumwa mwarahezagewe cyane tawe twemeza ko nguvu rero nawe oya sindiko ndabemeza ko nguvu kabisa oya nuko rero murumva yuko ari umukozi w'Imana akaba ari umuvuga butumwa ariko atagenda na Bibiliya ko ndabona umwe bayisize Bibiliya ariko oya Bibiliya nayizanye ndayigendana ariko ntaco Nuyo murongo wakuryoheye cyane kurusha iyindi muri Bibiliya umurongo wanyoheye cyane wo muri Zaburi gice ca mbere ku murongo wa mbere ngo hahigwa umuntu atagendera mu nama z'ababi adahagarara mu nzira z'abanyabyaha ngo ariko ibimuhimbara biri mu byagezwe by'uhoraho ngo kandi ibyo byagezwe byiwe nibyo ashira ku mutima ku murango no mu ijoro yewe araturira yewe aratwika none uwo murongo kubera ki muri Bibiliya hariyo ibitabo 67 67 umugana yagize gusoma kera nkiri umwana warabihebye sinabihebye kugira bisonye nkiri umwana umva arabishize mu mutwe bavuga ngo yamarimbura ngo ibyageze by'uhoraho ku murango no mu ijoro nanjye rero nabisize mu mutwe ubu ndabigendana nta mpamvu zo kongera kubisoma nta mpamvu zo kongera kubisoma birakwiye ko twama tubisoma buri gihe kuko hari ijambo ushobora kuba warumbise kiriya gihe ariko usubiye kurisoma ukaryumva bushasha bivanye nuko mwe muyera ariko arari gutahutse hari ababunyaga kengeri kakandi kameze ntugire uko ndabaza hari abantu kubera kutamenya ibintu zona yagize ngo mse ho kugira uko bazusonde uko ucugira subscribe canke s'abonner ugire like na share na commentaire commentaire mu kirundi share nayo bayita ngo ni partage nyama mu kirundi bavyita gute bivyo navyo bavyita gusangiza yego Kristiya Nyeranda oya nabwo ari Kristiya Nyeranda no gusangiza ibiganiro kugira ngo dushobore gutera imbere mu bikorwa tuba turiko turakora kuko tutarose abantu bashobora kudushigikira ngo barabe ibikorwa byacu ndetse banasangiza abantu nta hantu twogera twoguma hahandi nyene humura no babikoze nawe nyuma nacavuga ati humura muri commentaire acavuga ati nababona nta kibazo reka ndabagirire kubera je ndabakunda cyane nababwiye rero turi kumwe niyo kwizera akaba ari umuririmbyi wa gospel mbega niyo kwizera watanguye ibintu byo kuririmba gospel ryari okay natanguye ibintu byo kuririmba muri 2019 ariko ntabwo nashotse ndabishira ku ma internet kubera ubumenyi buke bivanye niyo umuntu aba yarakuriye canke nivyo aba yakuriyemo ariko ubu ukeneye kunda barashobora kuja kuraba kuri YouTube canke kuri page yanje ya Facebook akandika niyo kwizera Genevieve no kuvuga de Facebook gusa none nta na YouTube kirapfa na YouTube ndayifise umuntu agiye karashobora kumbonako yego baco sayo kifoto yawe nkuko nyene iyi foto yanje nyene ukunyene ariko zazinde wanza gupira tugasanga umuntu aratukura oya iri ko vrem ukunyene nirabura ukunyene cyane ko abantu benshi dukunze ko abana bagenda bavuga ubutumwa bwiza mu isoko basemerera kubera ko utahisemo gusemerera ariko yahitamo ko korera mu buryo bw'indirimbo okay icyatumye ndabikora uko nuko biba bivana n'ubuzima umuntu aba yaraciyemo akumva yobwira abandi kugira ngo bishike kure ego no mu isoko umuntu yogenda agasemerera ariko umuntu ariko avugira ubutumwa mu isoko bwumva bo mu isoko gusa ariko iyo umuntu abukoze akabushira kuri internet bituma n'abandi bose amahanga yose abimenya ego mbega uretse icyo gihe urumva ko indirimbo wazishize haho nijyari wakiri umwami Yesu mu buzima bwawe je nakuze ndi umukristo ariko kubera abavyeyi banje batari bakijijwe ntabwo nashotse menye ibintu by'Imana cyane
ego none wari umukristo ubana n'abapagani umva vyoba birashoboka cyane mama wawe arashobora kudakizwa ariko nawe ugakizwa ego wowe wakijijwe ufite imyaka ingahe je nakijijwe mfite imyaka 7 mbega agakiza niki agakizwa niki agakiza no kwakira umwami Yesu nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwawe ugakwirikiza amabwirizwa yiwe mbega umuntu akizwa ryari umuntu akizwa mu bisanzwe gukizwa si ukubatizwa canke gukizwa ngo si ukugira gusa ariko mbeshere oya ubwo uvuga kubatizwa oya ntabwo ndiko ndavuga kubatizwa ariko ndiko ndavuga mu bituma umuntu akizwa sibyo kuko urashobora kuja mu bandi bantu ukavuga ati genda umukristo ariko kuba umukristo bivana n'ivyamwe wamira abantu ariko nabajije ngo umuntu akizwa ryari dutomore kuko nk'ubu ari umuntu nawe yavukiye mu bakristo nk'uko bivuze agasanga bakabiririmba kana Yesu kavutse yavutse bamuririmbira n'udutarabashize n'utubuji uwo none yatomwita umukizwa nawe mu bisanzwe bivana nuko aba yakira Yesu mu buzima bwiwe kuko hari igihe umuntu ashobora kuvukira mu muryango wakijijwe ariko ukaca usanga bivanye nuko abavyeyi bariko babimujiranamwo babimuhatamwo ugaca usanga agenda kubw'agahato k'umuryango ariko mu gihe ukijijwe wewe nyene ubwawe uvyiyumvamwo mu mutima uramenya ico ukwirikiye reka mbaze uriya muntu akaraba vy'ukuri wumva ko bakubwiye agakiza kariko jewe sindatahura nagomba gukizwa nje ndabatizwa ariko barambuje gusinze nibwo ndabatizwa hari kuva rero nzogera mu ijuru ntabwo napfuye n'amaguru se oya utegerezwa nyene kubatizwa kuko nukugera ikirenge mu ca Yesu urabatizwa reka rero niyo je ndago umuntu homorere neza nabajije ikibazo kivuga ngo nawe mufashe kwishura nicabananira mwese ndabaha isafuriya yuzuye amazi bazije ikibazo kivuga ngo mbega agakiza ni ryari umuntu akizwa mu bisanzwe igihe umuntu akizwa ni igihe yemera ko Yesu ari umwami n'umukiza mu bugingo bwiwe agakwirikiza amabwirizwa yiwe ego nkore gute nanjye giragitswe ukore gute mu bisanzwe nama ndabivuga kenshi abantu benshi bakunda kunkwirikirana iyo mba ndiko ndabivuga mu magrupe atandukanye barabivyumva mu bisanzwe gukizwa ntibisigura ngo nukuri pasiteri ntibisigura ngo nuko nguri umuririmbyi kanaka ariko gukizwa bivana n'ingeso wama wewe nyene ubwawe kuko ndashobora kuja mu bandi bantu nkiyita umukristo ariko bivanye n'ivyamwe namira abantu ugasanga ntivyerekana ko ndi umukristo kuko ijambo ry'Imana riravuga ngo bazobamenyera ku byo mwama mukumira amatereko banza uririmba karimba kamwe mu ndirimbo baririmbye Mana ngwino ganzi igihugu cyacu cy'Uburundi Mana ngwino ganzi igihugu cyacu cy'Uburundi yemwe abarundi mwese nimuze tuba umuco umurika muri Afrika yose n'ibindi bihugu tugira urukundo maze dukundane kugira ngo dushobore kubaka igihugu cyacu nuko rero akaba arakarimba keza cyane hose muravyumva haje Yesu noririmba mutamaye ndwe ishwi da nabora ndirimba ya 12 je ndirimba ya 12 ya 12 riraba igezwe ari kurimba ngo ni rya kangahe ni mujyambe ego amajwi ngahe none amajo ngahe jenza amajo 3 atatu yonyene kweri muri 12 reka basi otumurimba basi by'uburandwi ukanarwa nanga amajwi ndwi biravana byose nimba bihari umuntu yovyiga akabimenya urigana iginyoni igikere igimbeba yose ajya yose n'amajwi reka ntacyo byose tuzovyiga tubishobojwemwe n'Imana none rero urumva urakijijwe ufise imyaka ndwi ariko sinibaza ko umwana w'imyaka indwi abaramara kumenya ko afise icyaha ariko we ko bitawe nta kibazo noneho urakuze ushitse ku myaka 19 nakushitse mu 2019 uragiye kuririmbira Imana nakaye karusho wabonye kuba usigaye umuririmbyi ni giki cyahinduye muri wewe niye nyungu wabibonyemo abo no kuvuga sinovuga ngo hari inyungu nabonye mu byo kuririmba cyangwa ubuhombe mu byo kuririmba kimwe gusa mbona nuko abaririmbyi duhura n'intamba myinshi mu rugendo tuba turimo canke abavuga butumwa ego none urumva umurima kuvuga ati nta nyungu urabibonamo kweri ntari umuntu umwe arakizwa rero
oya dufate basi hari igihe dushobora kuvuga mu by'umubiri ariko mu by'impwemu ni benshi bama bakijijwe kubwo ubutumwa bwiza ugasanga wasize nk'akantu wavuze nk'ubutumwa ahantu umuntu akakubwira ati nukuri nahezagiwe bwamfashije bivanye n'ibihe narindimo iyo niyo nyungu ya twebwe abakristo. Sawa. Ni ikihe kintu cyahindutse mu buzima bwawe kuva utaye kwitwa umuririmbyi? Kuko birashoboka ko wakuri muri Sunday school uko ndumva yuko imyaka ndwi bareme iki keshi bacaje muri Sunday school. Barage muri Sunday school. Niyo nakuri. Tukiri n'abana bato mbere twaranagenda no gusenga. Mama gashika duha inzoga tukanwa kubera ko nta nivyo twari tuzi ariko namaze kubitahura kari bibi kubwanje ariko simvuze ngo ni bibi kuri bose ariko kubwanje baciye bicupa naciye meba breve hari hijya kujya umunani oya sinumbera yo hari yakabisa. Okay hanyuma rero urumva uramaze noneho urakuze ugeze urataka kuririmba mu myaka muri 2019 mu 2019 none ugeze utawe kuririmba kuva ico gihe gushika uno munsi 2020 na kangahe na gatandatu no munsi na 2026 cyane na 2022 gaja Yesu ndize burya birangora guharura ndagufata nkafundika udufunda ariko nakoyibutse ukore commentaire nawe vraiment kora we turakunda nawe no bizi none ubiretse naho no problem uzobura umwase wanje ntushaka kuraba kuko ikintu vraiment urana raba nk'ubu hoye n'ukuru naberewe hamo cugere utakoze commentaire we nuko vraiment ni barabe babikore barabizi kariyo ntererano ya okay no rero turabandanya okay hama rero ugeze muri 2022 uno musi ufise indirimbo zingahe ufise album zingahe ufise indirimbo zingahe ambo no musi indirimbo ufise novuga ati amaudio amaze guhogwa ni audio zine ego ariko izo mfise nanditse ntarakora ni nyinshi gose zinga izo ni ziraja kumugaragara izo ni ziraja kumugaragara ariko uburyo bubonetse umuntu azoca abikora azoca zisohora ego nta visuel ni murakora kubera ikinone kubera uburyo ntaco ngiye bizoshoboka wavuze kuvuga ubutumwa bwiza kuri rezo sosio ariko hari abandi bataravyumva none ukunda ko postinga wavuze n'amagurupe mufite amagurupe yivuga butumwa cyane ego turafise amagurupe nyene y'ama WhatsApp yivuga butumwa ndetse n'ayandi ku ma eglise aho nkunda gupostinga naho kuri Facebook bazokwandike ko niyo kwizera Genevieve baca babona ibyo nkunda gushira ko canke bazoje kuri YouTube yanje bandika ayo mazina yanje bazoshwagira na subscribe like na share na comment byose muzoce mubigira hama muteze imbere igikorwa c'Imana kuko bavuga ko mu gihe tuzaza twambara ikanzu zera nawe urabizi ntavyirabura bizojaye nawe ubizi byo birekera Imana yonyene nuko rero turacabandanya ariko tiko tugana ku musozo ku kiganiro cacu ariko ndakwibutsa ukore subscribe nawe bamwumva rundi mushasha yobahwe akaba ari umusore abikora neza cyane gose ndabibutsa ko dukamera ama mariage amadote abapfuye abazima bose twese turafotora tugakamera tukamonetiza ama YouTube tugira byinshi tugaruke mu kiganiro none none sibyo haja iyo ugomba kugira iyo ugomba kwana kumenya urivuga nkubu nagiye ahantu nzanumva iyo umuntu twari tuzi kuri umujournalist ariko none reba bimenye rero no munsi ko ndi umujournalist niyo telefone nanye irasarisha turi mu kiganiro nyene iyo munamwe nakuye una telefone namwe mu yaragira oya rayifise gusa nyene hari gihe usanga arakabazo kaba kabaye none tugera ku musozo witeguye iki guduha iki muri no mwaka ni iki gishasha twokwitega imbere kuno mwaka urangira 2022 ambo muri no mwaka ikintu niteguye kubaha ni indirimbo shasha yitwa gute oya kirazira kuyivuga amazina bazoyimenya ni yamara gusohoka ariko vraiment izo bari indirimbo y'amateka iri kirategurwa neza cyane ego bikunze nyene Imana idushoboje izosohokana na video urasha muranje nane ntambe dasereka je nusho ntango ni karibu vraiment okay rero reka tushuze ni karibu cyane hari kindi kintu kibwira bari abantu bariko raturabari abantu bariko baraturaba hari ico no babwira bakobona vuga abantu bariko bararaba abantu baraba kuri YouTube yacu canke ku mapaje yacu ya Facebook ico twobasaba nukuza baradusapotinga bakadufasha nyene barabizi kariyo ntererano tubasaba
bagasangiza abandi n'ibindi byose bakabikora. Ndabibutse yuko afise audio ariko nta video agira nimwe nka wewe ufise umutima mwiza nk'uwayakini nkawe ufise umutima mwiza uzofata umunsi umwe ugende umusore akarimbo kamwe turashobora kubana promotion gaturagira production turashobora promotion mukaza mukariha amafaranga nyende tukabivugana mukamukoreshereza video imwe muzaba mufashije ivuga butumwa gushika kure ndabibutse rero yuko ari niyo kwizera Genevieve niyo kwizera Genevieve iyo nayo roshaka gusubira okay reka dushimire rero akanya mwafashe ko kuba muratiramisha bajya abantu bari kwadukurikirana hariya reka dushimire nawe wafashe umwanya wawe ukagura utumega turazimye muri no misiri imitera n'ivyorosha iduza umwanya ku mwanya mamega ariko tuzobibamwe uko nyene ko nta kundi umuzungu yaragikenyo yacuruza umuyaga rero ndabashimiye cyane gusa kigoro mwagize kudukurikirana ndabibutse mukore like share na comment ndabibutse kandi yuko dukora ibikorwa byinshi muri Yakini Studio Entertainment durakora visuel dukora audio dukora visuel turakora ibi vya journalisme turakora ama publicité ama carte visite ama badge ama invitation kamera ku madote n'ibindi byinshi bitandukanye nuko mwaraheza rero hakaba ari abakameramani benshi muri Yakini Studio Entertainment muke nabo mukota mugatwara mu bikorwa byose birashoboka mwaraheza giwe ciao ciao.